urabona nimba uyu munsi turiko dukora ivyo dukora uyu munsi nanjye nanse abandi bantu bashigikira mu buryo cyangwa ubundi kuva nkiri ngaha mu gihugu aho twahura na Commune niwe yashoboye kumfasha gushika aho nanjye nshobora gukoresha ingabire yanjye neza aho muri life center Papa iyo twashoboye guhagurukira muri icyo kibanza duhimbaza tutazira Imana ingabire zacu zirakura tubona Imana ikoresha abantu kudushyigikira dushika kure so ni ukuvuga ivyo ntibyagarukiye ngaho gusa no mu mahanga aho twagiye muri iyo study Imana iduha kandi abandi bantu bashobora kudufasha kwagura izo ngabire so dusaba n'igihugu cyacu abayobozi bacu b'amashengero b'igihugu mu mpande zose dushobore kuza twagura imiryango cyangwa izindi ngabire zishobora guhagurwa kuko twese Imana twemye gutandukanye kandi twese turafise ikibanza ngaha kandi ibyo Imana yadushizemo birafise icyo bizofasha umuntu uwo ari we wese rero ko dushobora gushyigikirana no gufashanya biba mu buryo biba mu vyiyumviro biba mu nyifato ikintu gikomeye cyane twokoresha mu kugira ngo umva igihugu cyacu nk'amahanga ashobore kurya ubutunzi Imana yadushizemo nkaba nshaka gushima Imana cyane igihugu cyawe cyaduhaye amahirwe Imana nteyiteka mu muryango igihugu cyawe abantu tutari tuzinanye banyemera kunyakira batanzi bampa kugira amahirwe yo kubaho kandi bamaho kubaho ubuzima bwiza umuntu wese yakwifuza kubaho rero muri ivyo rero uyu munsi Imana yaduteye tukaba turi kumwe na mwene data Alex twamenyanye imyaka 11 iheze n'umuryango we baranyakiriye mu nzu wabo turabana uyu munsi ari ngaha nk'intahe y'ibyo Imana yakoze nimba dushobora kubikora nuko ari abantu bakoze Imbabazi zireza mari byose twese niwe bagiza ubwimo naho umunezero n'igishimo muri we ubuzima batenguka cyane kogwa zivugira ya We Care Foundation baje kudukora novuga nti gukora aho turwaye baje kudushigikira cyane gose ariko arakama kagwema hari n'ibindi bazokora hari n'ibindi bikorwa bariko barakora cyane mu kwitaho abari nyuma y'iterambere uravye nk'imiryango y'abatwa baturaba n'abana bagendana ubumuga bwo kutabona baributse kandi rino shure ku by'ukuri twari dutera iteka cyane cyane yuko bamwe bakora ibibazo bya leta ugasanga ufite ubumuga bwo kutabona aronsa amanota meza kuruta ubona neza umva ko n'ingabirano zirahari rero turashimye yuko bigoye bakaza bakabibuka no kubyukuri ko barangura igikorwa cy'Imana nibwo bwankikije ubwo kwizera Mana w'Imana yagize uwaniwe ubwo kwizera icyo yakoze ubuntu nibwo bwankikije kwizera ubwo kwizera Mana w'Imana yagize uwaniwe ubwo kwizera icyo yakoze turashima ibikorwa biriko birakorwa n'Ishirahamwe We Care Foundation cyane cyane dushimira umurundi irongowe n'umurundi n'umwana w'iwacu umurundi ariko murazi ko unyaba mu gihugu cya Australia kandi bamushima yuko atibagiye igihugu cy'amavukiro cyane cyane yuko agira yibagira abarundi cyane cyane bavuga bafise amikoro make kandi atibagira n'abandi barundi basanzwe bafite utwifuzo dutandukanye
n'ishuri twagendeye ngaho no munsi risanzwe rifasha abana bagendana ubumuga kutabona. Verses that are my favorite that I thought I might share with you guys. imwe mu byanditswe byo muri Bibiliya ashaka kuko dusangira Verses from 2 Corinthians chapter 5 verse 6. n'Abikorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 6 guca kuri 9. For we live by faith, not by sight. We are confident in the blessings from the Lord. nk'uko tubeshwaho no kwizera tutabeshwaho n'ibyo tubonesha kandi tumva dufise ibyo byizigiro biri muri Kristo Yesu. Hebrews chapter 11 verse 1. Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we cannot see. Kwizera no kumenya neza ibyo twizera kandi tutabeshwaho no kubibonesha amaso. And then Philippians chapter 4 verse 4. Abafilipi igice cya 4 ku murongo wa 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. Umunezerwe mu mwami kandi abivuze kandi munezerwe kandi umunezero wanyu ubugwaneza bwanyu mumenye n'abantu bose. Imwe mu migambi We Care Foundation ifise umva harimo We Care ni ikintu kijyanye no kwitwararika, ni kwitwararika gusa ibijyanye no gutanga ibintu bijyanye kubaka amazu, ariko twitwararika ni kubijyanye n'ingene umuntu abaho. Niyo migambi iri muri kazoza kuko ari byinshi, turi mu gihugu gifise cyaciye mu ntambara nyinshi muri kahise, abantu benshi bashobora kuba barakomeretse mu mico, barakomeretse mu byiyumviro, twarabuze inshuti n'abagenzi, ibyo byashoboye gucinyiza abantu bamwe cyangwa abandi. Rero mu bintu We Care izokora muri kazoza si ugutanga ibyo gufungura gusa no gufasha abantu mu bijyanye n'ubwenge cyangwa imyifato kugira ngo abantu bashobore kubaho bagukiwe mu buryo bwose, kugira ngo umuntu ashobore kubaho yumva umengo nawe arafise agaciro, kuko hari ibibazo ducamo mu buzima bikadukinyiza bigatuma tubaho tumva umengo nta gaciro dufise, umengo nta mpamvu yo kubaho dufise. Ariko turizera hamwe n'Imana ibintu bizogenda neza, kandi namwe yuko tubana dushyigikirana tuzoshobora kubaka Uburundi bwiza, kandi Uburundi bushobora kuzokwagura bufata n'amahanga yanyu. Shaka kwibutsa umuntu wese ngaha, umva ubikora cyangwa utabikora, ubizi cyangwa utabizi, ariko nashaka ndagusabe iki kintu kimwe. Umva mu buzima bwawe bwose wibuke gushyira uwundi muntu imbere kandi kwitwararika. Igihe Imana ivuga ngo ushaka kuba mukuru nabe umukozi w'abandi, wibuke kuza dukorera abandi uko umuntu ameze kose, ari mu ishusho y'Imana kandi iramukunda. Imana iramukunda kandi Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bw'umuntu wese, aba muto, aba mukuru, aba ikimuga, aba ukomeye, twese mu maso y'Imana turaba agaciro. Rero iyo dushoboye kugaruka natwe tugakorera abandi, tuba turi kuduhimbaza Imana, duhimbaza umutima w'Imana. Imana ibahezagire kandi murakoze cyane mu kwitanga no gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo aba bene data bandi nabo bumve umunezero no kugubwa neza. Imana ibahezagire.